so ikintu ca mbere banza wirabe wibaze mbega ni iki nshaka mu mukobwa ko bantu mubirimo deja so ikintu ca mbere nkuko namye ndabivuga no kuraba mbega ni kihe kintu nshaka muri mu partenaire wanje mu musheri wanje cyangwa se mu mugore wanje wejo haza. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Akejo Media nongera kubaha ikaze kandi kuri Akejo Media mu kiganiro cyiza cyane aho dufite no mutumire witeka jewe ndagishikiza nikeza Fleur ya Audrey ndiza yuko mudukurikirana everyday anytime aho muri hose ndiza yuko mbona mugubwa neza reka ngigwe ko nsaba umuntu agikurikirana Akejo Media ubwa mbere canke wari kararengana atagiye subscribe canke s'abone abikore kugira ngo adushigikire canke kugira ngo bikonde azokwame aronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshe ugire commentaire ugire like ugire share kugira ngo usangize abandi natwe dushishikaye tubabonera ivyiza reka ndongere kuba ikaze kandi mu kiganiro cy'urukundo aho tugira tuyage ku bintu byiza cyane ibintu bikunze kwibazwa n'abantu benshi abantu batandukanye ashaka kwiyumvira mbega ibi bintu kubera ikijema bigenda uko cyane kubera iki bimeze uko sijeho tugomba tuyage ko n'isisho zibiri zivuga ati ni gute urukundo dushobora gushinga imizi canke rugakomera. Sijigira kabiri ni urukundo ruri mwibanga rurashobora gushika ku ntombero nziza. Ivyo ni ibintu abantu benshi bakunze kwibaza ko cyane surtout abajene bakicirondeza batarafatisha canke abavyeyi bakibaza urukundo koko ruri mwibanga cyane ku bana bacu canke kuri batoyi bacu twasize muhira canke ku nshuti zacu urukundo ruri mwibanga zashobora gushika ku ntombero nziza. Rero turafise umutumire witeka reka ndamwakire kugira ngo ashobore no kubidondora hama tuyage ndiza ko muzavugira ibihe byiza reka wonda gusabe udukurikirane nturambirwe ndiza kuza kuryoherwa kandi uzavugira ico wunguka. Kaze mutumire wacu. Murakoze cyane. Meze neza Nukuri turashima Imana namwe natwe n'amahoro ash ndibaza namwe murabibona ko tumeze neza tari twagerageje turabibona kabisa. Reka rero ndabasabe mwidondore ku bakunzi ba Akejo Media yuko adukurikirana bashobore kumenya aho turi kumwariwe. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Akejo Media nkuko abivuze ifu kugira s'abone kugira ngo mushobore gukurikirana ibiganiro byose bica ku ma channels yose atandukanye ya Akejo Media. Hama nitwa Cedric niyo mutabazi. Ndumujene sinubatse nkorera muri Village of Hope Burundi ariko kandi ndi fondateur wa Brista Buko canke se Bristars Burundi. Ntabwo ndubaka nkuko nabivuze ariko ni vuba cyane. Naryohewe cyane na subject y'umunsi tuza kuganirako kandi nibaza yuko ibintu bizogenda neza. Murakoze. Murakoze kubw'umwidondoro wanyu mwatubwiye ko twitwa Cedric niyo mutabazi mwatubwiye ko mukora muri Village of Hope kandi muri abafondateur ba Bright Stars Burundi ariko abakunzi bacu bari kwadukurikirana baragomba kumenya mbega uwo Cedric niwe mutabazi avuka hehe canke inyuma yuko ari Cedric niyo mutabazi canke akora muri Village of Hope akaba na fondateur wa Bright Stars Burundi ninde? Cedric ni umujene akijijwe yavukiye mu ntara ya Karusi commune Gihogazi ku mutumba wa Bikinga. Ni narafise niveau ya kaminuza. I have bachelor's in computer science. Apart yo gukora ivyo bindi byose ndumwigisha kandi kuri kaminuza kuri Summit International Institute. Ivyo akari ibintu shimira Imana cyane kandi byose tukaba twashikanywe ko ni Imana. Wow, ni byiza cyane. Turumva yuko Imana ishikari hezagira kumva umujene akiri muto nkamwe afise ivyo bintu byose afise amabango yose mu buzima kiba ari kintu citeka. Nicyo gushimira Imana. Cedric, twagomba kumenya mbega ubuto bwanyu bwari bwifashe gute? Bwagenze gute? Mwari bumeze gute? Mwihweje kera n'ubu Cedric haho bariyo mpinduka canke ho bariyo changement uvuga mu kirimi gitahurika ari ngoga. Okay, buto bwanje as you know ntabwo byama byoroshe
cyane cyane iyo uri umujene uri kurakura kandi ufise intumbero nyinshi ushaka gushika kure ntabwo biba byoroshye kabisa urahura n'ama challenges menshi nifatiye ko je nk'akarorero ntabwo byari byoroshye cyane cyane igihe nari nkiri umunyeshuri muri secondaire byaragoranye cyane kabisa nava Maramvya niga kuri Cedillac presque n'amaguru like nta mahera transport n'aba mfise nava n'amaguru nizeye gusa bijya abantu ba lift donc ntabwo biba byoroshye n'ukuri habe namba na gatoya ariko hamwe n'ibyo we continue to push hard tukagerageza kugira ngo turaba yuko ubuzima twebwe twakuriyemo atari bwo abana bacu bashobora gukuriramo ndashobora kuvuga rero ko hariho itandukaniro niniya cyane hagati y'ubuzima bwanje bwa kera hamwe n'ubuzima bwanje bw'uno munsi naye maereur wakoze ukiri umwana ubu yibutse uba wisanga watwenze canke donc ukijya umuhari canke ukumva yuko umenga uragize isoni amaereur ntabwo nari umwana kubagana cyane narasinda sometimes nakuze ndi umuntu afise agashavu k'indani udashobora kubona ibyo rero byaratuma nshobora gusindira umuntu ariko kubera ntashavura cyane ngo bibone uje ukabona umenga barandenganije so uko nagiye nkura niko nagiye mbona yuko ako gagesa atari keza na cyane cyane kubera kava ku mibereho nawe yababayeho n'abavyeyi gasanga nyene ntabwo ari byiza ibintu bavuga ko noba narakoze mu bwana like mpora nsubiza amaso nyuma nkabona ko kwari ukwihenda cyari ikintu cyo kutumvira abavyeyi cyane yego katuvuga ati Imana ishimwe ko byahindutse ubu ukaba uri umuntu muzima ufite amabango menshi ngaha ku isi kandi umuntu w'umujene akiri muto nk'uko ndababona mugabo bose ndabagaye bose uko ndababona muracari bato par rapport y'ivyo mutubwiye mukora ivyo ni ibintu biba bimenyereye ko bikora abantu bakuze abantu bari marieux cyangwa abantu bari marieux ariko bakuze reka wenda gwikaze rero mu kiganiro nyezina aho tugira tuje ku masije yacu neza na neza Cedric biba bimaze gushika ukaja mu rukundo cyangwa ugakunda yego biramaze gushika tugiye wakunda byari byifashe gute byagenze gute inkuru yanje iri a little bit different nakuze ndi umuntu w'amasoni cyane ariko kandi yiyemera gatoya kebuke ibyo byaratuma story yanje y'urukundo iba a little bit different kubera ko bwa mbere ndibuka umunsi wa mbere nja gupropose umukobwa niga mu mwaka wa kangahe w'umunani witiyemane hari umukobwa w'umunyabwenge ku ishuri naramukunda yari crush like really hard ariko sasa like nta kuntu kumenya gushobora kuja kubimubwira so naba mfise amasoni menshi ubwoba kwa harabaye mwama insolite menshi cyane abantu benshi barambe bakaza kumpenda like baze kugira crush ku muntu deja iba ari weakness yego so baraza kambwira yavuze ukuntu nuku nabaragukunda like bakambwira yabatumye ibi nibi nkaja kurondera nkabaha kumbe wongo ndibuka rero like nafise umugenzi yaca kumbwira ati wewe rero arakuntumye inguge ndumubwire like gitima gugugu ndavuga ati ndagimutima menye ndavuga ati reka ngende ego ngiyeyo it was a difference because ntabwo yari yantumye ko ariko kuba twakumwe n'umujama ndagimutima menyo ndahaguma ndabiri yashu kumenyo kuhehe like ndavuga ati what do I do ndibuka ndarabuze ico mvuga baratubaza ati none mugenzi wa namaki ndabura ico nishura ndabura ikintu na kimwe novuga yuko kitugenza umungu nawe yari yanjanye haguma atwenga gusa like sinzi ngene ikintu camfashe no gati tugenzwa n'urukundo mako no kwiruka deja maze kubivuga so ikintu yambwiye ati rero uzogaruke hari rendi ambwiye uzogaruke mere credit hari twari ma exam cogi
uzagaruke mercredi après les examens ndaguhinyisha ego ariko nanje because of my ego like ndavuga ati no kame mje sinshobora kuja kugira like naramukunda vya danje kugira ngo ambwiye ati rero kura ku kuboko kugira mukundane ari gukurako c'est vrai yes ariko then ndavuga kabisa ari mercredi naragiye ariko kubera ubwoba n'amasoni menshi nayo kugendera kumwegera je nyene ndaraba mutipe turagenda turamubura bukeye tungira turahura ari biza arambwira ati rindira gatoya ari ibintu ndimwo turavugana mu nyuma nca numva umenga my ego is violated ndabura like numenga nyine arankengereye kwa like kubico genca ndahitamo nta kuja kwishuza inyishu ego so ico gihe rero ntabwo twabaye tugikundana like byace bisa n'ibiherera aho nyene gushika uno munsi bisigura ko inyuma y'uyo mukobwa utigeze usubira gukunda undi muntu nyuma yiwe narakundanye n'undi muntu ariko like the story was different hari presque mpejeje secondaire ego like I was scrolling through Facebook ndagwa ku ifoto ndavuga ati wow umwana ni mwiza ndagateka ndamwandikira aranyishura message ya mbere iya kabiri arateba kuyishura ndivuga message ya gatatu namwandikiye avuga ati hey jewe ntabwo nkunda umuntu nandikira agateba kuyishura nimba uri busy vuga ati je ndi busy canke nta mwanya canke nshaka ko tuvugana ariko ntutume nguma ndindire message yawe wansi kuyishura so yaratangaye aravuga ati uyu muhungu nibiki kumenga arishima ariko acarambwira oh sorry ndazagerageza guhindura ego hama atangura nyandikira turavugana turakundana kuri Facebook gushika turapanga guhura navuga yuko so far niyo muntu twakundanye igihe kirekire mugabo kuri Facebook nyene canke muri kumwe mwarabonana byagenda gute après y'ukwezi kwa twarapanze kubonana turahura hama twatubonye yuko like uhuye na mugenzi wawe ukumva like ntumukunze atari mwe byo ku mafoto ntumubwire ikintu na kimwe just go home hanyuma uza guca mu block niya kwandikira akabona nta kibaye acamenya yuko mutahuje yes okay Cédric merci beaucoup reka tuganire neza kuri subject ivuga ati ni gute urukundo rushobora gushinga imizi cyangwa rugakomera kuko nka wewe uri ngaha nko mu professionnel kuko twarabonye wigisha sometimes jerekeye urukundo bisigura ko mufisemo notion kanaka cyangwa mufisemo experience rero niyo mpamvu nagutumye ko ngaha muri Akeja Media udusigurire neza neza ni gute urukundo rushobora gushinga imizi cyangwa rugakomera. Murakoze ico kibazo ni kibazo abantu benshi bibaza surtout les jeunes bashaka kibaza mbega gute ishobora gukunda umuntu like ku buryo yumva yuko akunzwe. Ego. So ni kibazo kiri interessant ariko ikintu ca mbere abajene tuza kubanza kuraba mbega imbere yuko winjira mu rukundo ni giki ushaka. Kuko like ikintu uri kurarondera mu partenaire ikintu uri kurarondera mu mujya mukobwa canke mu mujya muhungu nico kiza kudetermina fondation yiki like yingene urukundo rwanyu ruza kuba ruhagaze. Ego. Kuko abantu benshi je trouve que baje mu rukundo bafise ama perception atandukanye cyangwa se ama definition atandukanye. Ugasanga uri umuhungu ukundanye n'umukobwa ariko definition kungene mu definise urukundo iratandukanye. Ivyo rero bigaca bituma urukundo rwanyu mwitwa ko mukundanye umuhungu ku ruhande rwiwe abona kunda umukobwa cyane n'umukobwa ku ruhande rwiwe akabona kunda umuhungu cyane ariko mugenzi we ntabibone kubera yuko definition we akoresha mu kudefinisa urukundo urya ntabwo ari yatahura. Ukiri ngaho nyene mbega urukundo rurafise definition ko benshi bakunze kuvuga ati iyo mu rukundo habayeho definition kanaka ubwo rukundo ntibo bari gukuri. Mu bisanzwe hariho manières zitandukanye abantu badefinisa urukundo. Ni bituma bitandukanye bituma abantu baja mu rukundo.
ego je peux dire nk'akarorero hari abantu benshi ushobora kumva bavuga ngo urukundo nibigumbagumba like ni kujya kuntu wiyumvamwo umuntu which I don't believe myself ntabwo ndavyemera cyane abandi bakavuga ngo urukundo urabona urashobora kubona umuntu ukumva ngende uramwiyumvisemo uti ni kwiyumvamwo umuntu no ariko at the end of the day kubwanje definition mpa urukundo ni choice yes sure urukundo kubwanje ndadefinisa nk'amahitamo ukora après x temps uri kuraraba umuntu kanaka hamugahitamo uti je m'engage ndemeye kudubwa no kumanuka kubabara ariko kubw'uyu muntu bidasunitswe n'ibigumbagumba ariko ari decision wafashe uvuga ati I'm ready ibizovamwo byose ndavyiteguriye ego yes uvuze ati ni kiringo umara uriko uraraba umuntu hama ukacugira choice ukavuga ati jewe uyu muntu ndamuhisemwo none umuhitamwo gute atabigumbagumba bibayemwo umuhitamwo utamukunda umuhitamwo muyihe nzira kumenga ntibitahuritse neza so ikintu cyambere abantu benshi bakunda guhushiriza naho nyene bibaza yuko like kugira umuhitemwo ubanza kumukunda ubanza kumwiyumvamwo kwa which is not true kubera yuko ikintu cyambere iyo ugiye guhitamo umuntu kubera ibigumbagumba like ikintu nemera ibigumbagumba birashobora kuba trigger cyangwa se imbarutso yo kumva wifuje kumenya uwo muntu cyane ariko imbere yuko wegera uwo muntu utegeza kuba ufise definition yawe ku ruhande mbega ni giki ngiye kurondera mw'uyu muntu kubera yuko iyo ugiye ari juste kubera wamubonye kumvura mukunze tayiwe ingenasa ingenatwenga bigatuma ushaka kumumenya urashobora kumenya muri sense udakeneye like ari byabajye usanga bakundanye juste pour exploration kugira ngo baze bara explorana bayage atakina kimwe kabisa kigamije gukomeza urukundo nk'abantu gihari so ikintu cyambere ni kubanza kudefinisa wewe nk'umuhungu cyangwa nk'umukobwa mbega ni igiki ndondera uyo muntu ugomba wa approach umuntu ugomba uhitemo umurondera mwiki hari ama condition ufise vuga ati like umuntu ushaka yuko dukundana ni kubw'intumbero yini kubw'intumbero rero ategeza kuba afise iki niki ukaba ufise ibintu biri clair et précis ugiye kurondera mu uyo muntu ujye uvuga ati ibi bintu ntabisanzeyo nahari mwiza ntabwo ari uwanje murakuze cyane ni gute wohitamwo umuntu udakunda birakunda gushika kenshi ugahitamwo umuntu udakunda kubera afise ibintu ukunda bisigura ko nawe uba wamukunze kuko ntushobora gukunda ibyafise nawe utamukunze ikintu mu bisanzwe urukundo ni igiki gituma ukunda umuntu sivyo impene ntabwo ikunda imisozi ariko iyo bayibwiye ko hari ubwatsi irayiduga sivyo umuntu rero ashobora kuba utamukunda physiquement like ingene ateye ntavyo ukunda ariko amakarite afise niyo wifuza kugira mu rugo rwawe mu bana bawe sivyo ivyo rero bigatuma umuhitamwo ukamurutisha babandi b'inzobe bafise amataye meza kandi le fait que ibi vya prayinga cyane ku muhungu ku bakobwa nabo c'est juste question yo kuvuga ati mbega uyu muhungu kari karandondera like tukareka kwikura like tukikura nk'ibintu byo guma twibaza mbega ava mu muryango umeze gute abayeho gute afite amafaranga angana gute ukaja mu bintu mbega uyu muntu like ni gute ashobora kubaka foyer ndashobora kumwumvira like simply sometimes I'm confused n'ingene abantu ibintu by'urukundo bibacanga mugihe ari ibintu vyoroshe urakoze cyane urukundo ni rworoshe urukundo ruragoye kuko hari n'abandi babaye abahinga gose mu by'urukundo ariko byabananiye Cedric tubwire nk'umuhungu nibiye bintu canke niye definition ashobora gukoresha definition nzima ashobora gukoresha kugira agire shuwa canke aje mu rukundo n'umuntu abona ko bizoshika aho bishika mabishinga imizi ku bahungu c'est un peu compliqué kuko icambere ikungene abahungu
umuhungu arashobora kubona umukobwa akumva aramukunze ariko atamukunze rwa rukundo wo kuvuga ati uyu muntu numva no mushira mu rugo tukabana. Ariko ku bakobwa geste ni geste avyinterprete uko ashaka. Umuhungu rero arashobora gukunda umuntu juste pour attraction, amour d'attraction, guhura n'umuntu kumva urashatse kumumenya, kumva uramukunze, ariko atari kuvuga ati uyu muntu ndumva no mushira mu rugo. Umuhungu akakwaprosha mu bwo buryo ariko wewe ukavyinterpreta nabi mugahereza gukundana ariko atantumbero y'urugo afise. Kandi umuhungu ntashobora kubwira urabona ntabwo nshaka ko twubakana. Ikintu ca mbere rero ku muhungu ushaka gukundana n'umuntu ufise aho ushaka kumushikana, kama ari mu rugo kama ari hehe, ikintu ca mbere banza umenye uyu mukobwa umurondera mwiki. Kuko ica mbere banza umenye ushaka kugira urugo rumeze gute, ushaka kugira umugore ameze gute. Ahantu nkunda guhura abantu benshi bihendera baraba ibintu mu gihe gitoya. Umwe arashobora kwiyumvira mbega abagenzi banje ninabereye ku musheri wanje ntibavyumva bazobifata gute, ntibazontwenga. Ivyo bigashobora gutuma ahusha ashatse gukunda n'umuntu azokwereka abagenzi biwe bakanezerwa n'agace yumva ati wow, umuntu w'umugabo mfise umusheri mwiza. Yes, mu mvuga yumvikana. Ivyo rero gashobora gutuma ahusha cyane, kandi ivyo birasibije cyane abajene. Rateza kumenya rero mbega nifuza urugo rumeze gute, nifuza umugore ameze gute, hama ayo makarite cugenda gira list ugenda uratikinga kamwe kamwe. So ibintu interne urekanye n'ibintu externe. Urakeneye umugore yumvira, urakeneye umugore wo mu bubare, kuko abahungu baratandukanye. Uko abahungu batandukanye niko n'abakobwa bahitamwo baba batandukanye. Yes, urakoze cyane. Tukiri ngaho nyene uvuze ati umuhungu ifoke arabati mbega nkeneye umugore cyangwa ni umukobwa ameze gute, ndiko ndamuhigamwo iki. Mbega ko bakunze kuvuga ati iyo abantu bari mu rukundo hari ukuntu biyorobeka cyangwa hari ibintu bahishanya cyangwa hari ibintu udashobora kumenya ku muntu mu gihe mutabana. Uciye usanga ivyo wiyumvira cyangwa ivyo wamubonye ko siko biri by'ukuri. What can you do? Mu bisanzwe nsubiye inyuma gatoya, definition yo gucagura umuntu iroroshe. Ariho aga trick fata kama ari ibintu 10 ushaka: mwiza, w'inzobe, avyibushe, yonze, mugufi, yize, afise amashure, yubaha, agirize ibintu, afise amafaranga, adandaza n'ibindi. Hama wiyumvire ati si je vais yabana nifise bag magique shobora kuzunguza kimwe mu ibintu 10 nkaca buff nkaca ndagi nkashobora kuciyeha coba ari ikihe. Mw'ivyo bintu 10 ushobora kubona neza ikintu très important ukeneye mu muntu icari co. Kuko nzi abantu benshi bakundanye n'abantu presentable ariko no munsi bicuza. Ba bantu bifuza ko bagendana mu bagenzi bakumva bararyohewe, uno munsi badashobora no guhagararana mw'ibarabara ngo bafatane mu maboko, kubera yuko abo bantu babiri byaranse yuko bahuza. So ikintu ca mbere rero nibaza yuko c'est très important kumenya how ni gute mpitamwe umuntu canke mpitamwe umuntu uyuhe. Umuntu wuhe? Yes, ikintu kijanye no kwiyorobeka naho abantu cyane bariyorobeka, ariko abahungu cyane umuhungu arashobora gukinisha inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu. Probleme y'abahungu you never know, ntibigera umenya, ntashobora kubikubwira. Arashobora kuguma guhenda, kuguma ubona umenga birera, oriye ntivyera. So ikintu rero c'abantu biyorobeka, niyo mpamvu uvuga ati you have to try, gerageza ivyo bintu biyorobetsemo ubiserure imbere yuko ufata izindi steps. Bavuga ngo amaboko azoguha uyabona miramukanya. So gerageza mukiriko muragerageza kumenyana, mutaratangura kubwirana barabona shaka tuzobane, shaka ibi nibi. Udeje umukobwa mwamaze gukundana harazamwe akantu kubwoba, no gushaka kubaha, nabwo biriko biratituka mu iminsi.
ariko mu gihe rero aho arashobora gutangwa kwiyorobeka kubera abona ati uyu muntu hari igihe ejo canke hirya y'ejo dushobora gushika ku kintu kanaka agatangwa kwiyorobeka rero kugira ngo aguma kwegereza aho ashaka ikintu ca mbere rero imbere yuko mushika ku iyo etape make sure she's the right person banza umenye neza yuko uyu muntu ariwe urondera mwaye yo kubishika ko ni imwe try mugerageze agerageze gute yes gerageza muri nzira gerageza kumwereka yuko you don't have affection yuko utamwitaye kuko like ikintu abakobwa bakunda gufatira akabahungu cyane ni kwibaza yuko you own them urabigabira nabi wawe like mumaze gukundana cyo mvumenga mufise mu biganza ushaka kumukoresha ishaka cyose urumva mwico gihe rero uri umuhungu biragoye cyane ko ushobora gutesta umukobwa yamaze ko gushikana muri iyo etape yo kumenga agufise mu kiganza ikintu ca mbere rero make sure yuko uri netre like in your feelings yuko uri netre yuko uri ready yuko icari cyo cyose gishobora kuba yuko mushobora guhebana umwanya n'umwanya like uko wamaze kushiramo like wamaze gushika kuri etape uvuga ati this is my wife ubu n'ubuzima bwanje like ngatanga kwitana ry'amazina biragoye like kuko umutestinze ukabona yuko n'ibintu nyene bitameze uko ushaka ucuguma wibaza yuko menga zohinduka uzomusengera kubakijijwe ngatanga imitwaro usengera ibintu bimeze uku nuku uri SFO fata ingingo uvuga ati iki kintu ninasanga kitameze uku I'm ready to give up iyi condition nasanga idashobora kuba mate muyu muntu nditeguye icyaco cyose kamari guhebana kamari gufata indi ngingo ukaburi ready imbere yuko mushikamo yandi ma etape okay murakoze cyane Cedric tumva yuko muvuga ibintu bizima ndizera ko nayo kwadukwikana ariko aryoherwa uko bumva yuko turi kumwe n'umuntu vraiment afisemo notion afisemo ubundi bumenyi ahubwo menga afisemo nuvuge afisemo ikiringo nuko yavuze yuko yakunda yire mukobwa umwe canke babiri ubundi bwo ukubona avuga ahubwo menga n'umuntu yamaze no kuba ku rugo rwiwe Cedric tubwire none neza neza ni gute urukundo rushobora gushinga imizi rugakomera ndetse tukanashika no ku ntumbero nziza hamwe twumva ngo couple kanaka igirigire mariage cyangwa iragize mariage kandi n'inyuma ya mariage tukabona ko couple neza neza ibanye neza kandi ibandanya neza apara bimwe byo kuvuga ati inyuma ya mariage arese 2 ans batanguye ibintu vyi kutajana mwibarabara kutarabana neza kudahuza donc nyene rugashinga imizi kuva bagikundanye gushika n'urugo dukabana dukamara imyaka n'imyaka okay ikibazo ciza urukundo rufise phase zibiri principal zibiri zonyene mwizo zibiri umuhungu canke umukobwa bafise amahoro atandukanye yo kujua ku muhungu gukundana n'umukobwa ni nka achievement niza ko bagitahura kujya kuntu like ubufise ikintu uhahamiye ushaka gushikako like rero uragishitseko pete ushaka kugura imodoka urayishitseko iyo ni achievement so ku muhungu gukundana n'umukobwa ni achievement imbere yuko bakundana umuhungu ariruka agasara akamusohokana amakado menshi bamaze gukundana umukobwa amaze kubwira ego nanje je t'aime iyo ni achievement ya mbere umuhungu abamaze gushika umuhungu abahejeje uruhara rwiwe ibisigaye byose n'umukobwa muri phase ya kabiri ku maintaining ugo rukundo ni uruhara rw'umukobwa good yes kumenga biracanganye umuhungu amaze like bamaze gukundana n'umukobwa kugira ngo babandanye bakundanye like kuko umuhungu sinzi umaze kubibona ayakunda umukobwa cyane aramwiruka akamwigira ko amaze kumuronka bagakundana avuga ati like ubure turakundanye ibintu biramera nk'ibipungutse ku ruhande rw'umuhungu ntaba agifise ya fix yo gushaka kumwirukako kubera cyo yarondera mu bisanzwe aba yakironse habasigaye rero wa mukobwa uko niyo habagitangura ni habacinjira mu rukundo habageze kumenya mbega ni gute nza gusustaininga uru rukundo ndonse ni gute nza gumiza ku murongo ni gute nza kurugumiza rubomvye sivyo umukobwa rero ibanga niri rimwe ryonyene uyo muhungu wemereye ko mukundana urashobora kumwubaha kuko umuhungu
yagerageje yinginze aragusenga ntako atagiza ziwanya gusohokana kwinginga kwereka ko gukeneye ubu rero yakuronse sivyo igisigaye rero hage wewe ibiyo bisa n'ivyaheze ahasigaye wewe mbega umukobwa urashoboye kumwumvira uwo muhungu kuko ubure faze yo kwinginga yaheze hageze faze yo gufata ingingo no gutegeka rimwe bibaye ngombwa ku mukobwa rero urashoboye kumwumvira kuko like inyifato uza kugira nk'umukobwa après yuko amaze gukundana n'umuhungu iraza kudetermina ingene muza kubandanya ego yes urakoze cyane turumva ari igikorwa kitoroshe cyane cyane ku mukobwa kuko turumva yuko umuhungu yiruka akagerageza akakwegeranya agakora ibyo ashoboye byose ukamwemerera haba amaze kuja mu rukundo haba hasigaye igikorwa cy'umukobwa mbega none ko uvuze yuko hasigaye igikorwa cy'umukobwa umuhungu aba afise iziya responsabilité kugira ngo bikunde urwo rukundo n'umukobwa ntadende bukigwi ko hajya bavuga ati urukundo umwe arazana n'uwundi akazana naye mu gihe haguma hazana umwe uwundi yaciye hagarika ni wumva yuko n'uwo umwe arambirwa umuhungu ntabwo aza guhagarika umuhungu ntahagarika ariko aragabanya like faze yo kwinginga iraza guhagarara aje muri faze yo gufata ingingo yego umukobwa rero udashoboye kumvira ibyo umuhungu akubwira kuko umuhungu mumaze gukundana aba flexible like ushatse ko mubana neza murabana amahoro ushatse ko mwankana murankana acaba nk'umuntu mafu uko bakunda kubivuga mu ijambo rimwe bamutubwiye yuko kugira ngo urukundo rushinga imizi cyangwa rukomere bisabwa ko umukobwa abigiramo uruhara kandi akubaha cyane kuko nimba hari ikintu gituma umuhungu akunda umukobwa icubahiro abahungu bose n'abagabo la première chose bashira imbere kandi baha priorité ni le respect iyo rero uri ikintu cya mbere nkaje nk'akarorero like iyo uri umukobwa dukundanye like kakanagucika dufate kugira blague abahungu baruzuye like ukambona nk'abahungu ari bo bose we are done bisigura yuko ategusaba kubona nk'udasanzwe like someone very important yes kubera yuko umaze gukundana n'umuntu akabandanya kubona nk'uyundi muntu like nk'ukumenga uhagiye wari we wese yoza you need like abakubahutse mwe bitabaho akagaye cyane gose namwe akagaye abahungu barakanka nimba ari ikintu gituma umuhungu akunda umukobwa icubahiro wow umuhungu arashoboye gukunda umukobwa amwubaha gusumba umwe we afite ibigumbagumba like urashobora kuba ukunda umukobwa cyane cyane kabisa nk'umuhungu ariko at the end of the day atakubaha irahera okay Cedric kavuga ati merci beaucoup nawe kwadukikana ndiza ko arumva yuko kugira ngo urukundo rushinga imizi cyangwa rukomere birasabwa ko umukobwa abigiramo uruhara kutumva ko umuhungu ahi wiwe abasa n'uwahejeje donc agabanya kuko umwete wo kurondera uba waheze desha bagufise abasigaye umukobwa abigiramo uruhara akubaha akumvira donc akagerageza kujera canke kuba hafi y'umuhungu canke y'umutipe kugira ngo urukundo rubandanye neza reka tuje kuyisije ya kabiri ivuga ati urukundo ruri mu ibanga ruzashobora gushika ku ntombero nziza turacari muri urukundo nyene rwa mbere ruvuga donc ni gute donc urukundo dukomera gute cyangwa dushinga imizi mu buhe buryo muri ubwo rukundo nyene urumva yuko urukundo ruri serious sivyo umukobwa yubasha umuhungu donc bimeze neza barahuza le type akacabwira umukobwa ati rero sinifuza ko urukundo ruba en public sinifuza ko bimenyekana sinifuza yuko abagenzi banje canke biwawe babimenya ko dukundana canke sinifuza yuko abantu benshi bamenya relation yacu ivyo bintu ubivuga kwiki so murakoze hariho like nico gihe biravana n'impamvu uwo muntu ari umuhungu canke ari umukobwa akeneye ko bamwibanga kora yuko
ni amakama makeya usanga biri necessaire ko biba mwibanga. ego Impamvu nyinshi kenshi usanga ari kubera peut-être umuhungu cyangwa umukobwa afite undi muntu bakundana adashaka ko amakuru azohava mushikira. Sivyo? Cyangwa usange umuhungu cyangwa umukobwa apfuye kwemerera umuhungu ko bakundana ariko byukuri atamukunda avuga ati jewe habonetse uyundi muntu amusomvye ububogara amusomvye amahera ndashobora kugenda. So mwico gihe biragoye kabisa ko urwo rukundo rushobora gukomera canke rugashikana ku ntumbero nziza. Ikintu cambere mbega ni kubera iki urwo rukundo ruri mwibanga, kubera iki uwo muntu ashaka ko ruba mwibanga. Kuko uri nk'umuhungu umubabwira ati yego dukundana ariko sinshaka ko abantu babimenya, iyo deje ni red flag. Kuko nimba mufise ahantu mushaka gushika, ikintu cambere swat mukundanye ataragera, swat umukobwa hari ikintu ariko arakunyegeza. Kuko eventually nimba mufise vy'ukuri ntumbero nziza muzogira mariage, kandi mariage ntushobora kuba mwibanga kiretse mugiye mwijoro. ego Sedi je ikintu navuze sinzi ko nawe neza donc nshaka kuvuga kuri kote y'abahungu ndiko ndavuga turi muri gwa rukundo donc tuko urashinga imizi siko bamaze gukundana bien bamaze gukundana bien bari kumwe bien umukobwa nyene arurimwo arumwubaha bimeze neza donc bafise iyo bariko baraja le type akacabwira umukobwa ati sinifuza ko babimenya sinifuza ko bimenyekana mu nshuti zanje nkaye ku bavyeyi banje donc kuri famille yanje hehehe reka dukundane nyene kuri telefone canke dupanze guhurira ahantu sawa ariko apana ko bijana public. Nico ndiko ndabaza eske ni gute urwo rukundo muri ko mwadushingisha imizi ariko nimwifuze ko rumenyekana. So akenshi birafite iyo ari umuhungu abizanye birashobora kuba bifise kandi akunda uwo mukobwa by'ukuri birashobora kuba bifise imizi psychologically. Umuhungu akaba afise insecurity mentale avuga ati abantu ntibabimenya like akumva umengo umukobwa ntabereye ko bakundana canke by'ukuri aramukunda arakeneye yuko urukundo rwabo rukomera ariko still like akabona umenga abantu babimenye byosarisha like akumva nyene ari insecure. Akumva like abiwabo umukobwa bimenye afise peut-être umuntu atinya umuntu adashaka bimenya canke usange niwe abantu ashaka akunda gutwara ibintu buke peut-être afise amakondisha kirondera mu wo mukobwa atarabona neza kandi ariko arashinga imizi. Yes, urashobora gushaka gushinga imizi ariko like muri iyo phase gushaka gushinga imizi hari ibintu utarabona. Hari umuzi utarabona gushinga bien. Ni gute wakwifuza gushinga imizi utarabona ko neza iyo mizi ishobora kwinjira indani mwivu hakanaga n'ivyamwa. Jewe par exemple iyo nkundanye n'umukobwa ntabwo nemera yuko abwira umuntu numwe ko dukundana avant 3 mois. Kuko avant 3 mois ubukire muri phase yo gushaka kumenya eske uyu muntu niwe canke siwe. Navuze ko nakundanye n'umuntu umwe ariko hari abantu benshi bagiye banca imbere like nk'isomene imwe somene zibiri bavuga ati uyu muntu siwe. Ego On continue uyundi. So birashika rero kavuga ati jewe sinkeneye yuko urukundo rubandanya canke sinkeneye ko abantu babimenya kubera yuko sindabashua yuko vy'ukuri ari wewe kuko bikaja hanze ariko bikarangira vyanse deja ni reputation mbi mu kibano. Ego Yes, so irashobora kubwa ariko bw'iyo mpamvu ariko iyo mwamaze gukundana rero like murashatse avuga ati rero ubu two dupanga kubakana ariko avant ikiringo kanaka ntidukeneye ko abantu babimenya. Mico gihe ishobora kuba ari shwa yanyu like mwihitiyemwe mwebwe bwanyu muvuga ati tuzobimenyesha abantu hasigaye peut-être amezi 6 tugira tugire mariage ariko in the meantime biguma ari banga. So murashobora gufata iyo ngingo ariko you have to check nimba atazindi mpamvu ziba zinyegeje inyuma ku ruhande rw'umuhungu canke ku ruhande rw'umukobwa. Nico kibazo rero gihari kuko muri societe hakunze kuvugwa vyinshi ati iyo uri mu rukundo uwo umupartenaire wawe nifuze yuko ngo rukundo rwanyu rumenyekana bisigura yuko abafise amanyanga kana kari karaguhisha amahigwe menshi nuko abafise amanyanga kana amanyanga kana kabe karaguhisha
ushobora gusanga ukundanye n'umuntu uzi ngo ni umusore ugasanga ni umugabo yes cyangwa ugasanga ukundanye n'umuntu uzi ngo ni inkumi ugasanga ni umugore cyangwa ugakundana n'umuntu uzi yuko mukundanye uri wenyine ugasanga afise nk'abantu nka 4 cyangwa 5 bagendana. Ikindi nacyo ugasanga bari muri ya miryango usanga bavuga yuko batavangwa Yeah. byabizi ko bibaho. None ikibazo kica kihaba ni gute ushobora kuja mu rukundo uzi yuko ivyo bintu ubirimo kandi ukumva ko woshinga imizi ugatesha umwanya uwundi muntu kandi uzi yuko ivyo bintu ataho bizoshika. Muzanze ivyo bifitaniye isano namwe biravuga byo kurondera ikintu urondera mu muntu imbere yuko mukundana n'uwo muntu. Musanze nimba uzi yuko like uyu muntu like atahantu bishobora gushika uramubwiza ukuri. Like ukuri kurababaza. Ariko sometimes ukuri kurababaza kandi hari gihe ikintu kimenyetso kizokwereka umuntu yuko umukunda ari kumureka akagenda. Kuko hari gihe ushobora gukunda umuntu uramukunda cyane kandi vya vrai. Ariko kubera yuko uyo muntu muri kumwe urukundo rwanyu atagoshika canke muri kumwe ubona adashobora kuronka umunezero akwiriye kuronka ukamureka akagenda. Bidasubiye ku mwansi ariko kwera umukunda. Sedi ivyo bikora nyene ukarekura umuntu ukunda kubera ko ubona yuko udashoboye kumuha ivyo yifuza udashoboye ko umunezero wiwe. Je byarambayeko. Byagenze gute? Umuntu abwo twakundanye nkeza secondaire. Yarankunda cyane ku buryo nashika ahantu numva umenga urukunda nkunda sindarubereye. Like ntabwo ndi type ari romantique muri kamere yanje. So wewe ibintu yanyereka byaratuma numva niciriye urubanza. Numva umenga like ntabwo nkwiri urukundo rungana gutyo, numva umenga kwiranye n'uyundi muntu peut-être yo mukunda kabimugaragariza gusumba uko genda bikora. So nico cyatumye tuvana mu Busanzwe. Yarababaye like ikiringo hafi cy'amezi 6 arira waramwishe. Sometimes arige mani cyane avuga ati wow ndo mwana mubi sometimes. Ariko biba bikenewe rimwe na rimwe. Bikenewe. Sedi. Yes. Merci beaucoup. Reka rero ndagusabe ikintu nk'impanuro canke nk'iciyumviro ushobora gusangiza abandi bajene kuko pour le moment ntabwo uruba ku rugo rwawe. Yes. Uracari umujene. Uracarondeza watubwiye yuko vuba ushobora kuba ku rugo rwawe. Ariko ntabwo uragubaka kandi ntabwo uri no muri fiançailles. Yes. Woshobora kubwira abandi bajene ni gute bashobora kwifata muri ama situation, ni gute ashobora kumenya yuko uwo bari kumwe amukunda by'ukuri atamubesha, ni gute ubwo rukundo rwiwe yorushingisha imizi neza. Donc ubwo rukundo rwabo rushingisha imizi neza bo bigenza gute boca hevye bagenda gute canke ni gute yoja kure canke ni gute yotaho canke yomenya impamvu neza neza le type canke umukobwa ari karabwira umuhungu ati sinifuza ko urukundo rumenyekana, sinifuza ko abantu babimenya. Yo bigenza gutubwira ngo ntabone kari karabeshwa canke yo bigenza gutubwira atahure impamvu neza neza ubwo rukundo riko rurahishwa. Dans mes amis les jeunes, ikintu cambere before imbere yuko winjira in any relationship banza wewe ubwawe wirabe kuko ikintu cambere fata miruwari wirabe hama wibaze mbega ni giki ushaka. Ndinde nkene yiki nkene yende. Yes. Nkwiranye nande. Yes. Mu bisanzwe icyo kibazo gihari. Like abantu reka kwitiranya urukundo n'ibigumbagumba. Ibigumbagumba birashobora kuza ariko at any time birashobora guhinduka. So reka kuraba umuntu ingenasa ku muhungu. Reka kuraba ingene umuntu asa. Abakobwa beza ni benshi kandi bazokwamaho. C'est juste bitandukanyirize angle ubirabamwe angle wewe urabamwe ubwiza niyihe physique kuko mu bisanzwe umunyabwenge umwe niwigeze kumbwira ngo nimba ni warongora umugore mwiza ico warondera uzoburonse uzoronka umugore mwiza ariko ntihagire ikindi kintu na kimwe mwitegamwe kuko nico bagiye urondera. So après X temps ibintu bikamara guhinduka ntuzoca uvuga ngo narihenze. It was your choice. So ku muntu atari muri relationship uracafise amahigwe no ku muntu ari muri relationship uracafise amahigwe yo kubivamo cyangwa ukabikomeza
ariko imbere y'uko urondera kubikomeza banza uraba ahantu ugomba wubake imbere y'uko uja kuzana amatafari n'ibiki kugira ngo wubake raba fondation ugomba wubake mu niyihe abwo ivu yes Ivu, raba iryo vugo isi, iyo isi. si ugomba wubake ubwo si umucanga nihe ugomba wubakire ego kuko urashobora kubaka ibintu bikomeye ariko ukavyoba akantu hadakomeye ukagerageza ugashiramo ingufu zawe zose ariko at the end of the day relationship nticemwo mukarangiriza guhebana no kuvana ego bikarangira ubabaye kandi biri mu by'ukuri bitari ngombwa so ikintu ca mbere banza wirabe wibaze mbega ni iki nshaka mu mukobwa ko bantu mubirimwo deja so ikintu ca mbere nkuko namye ndabivuga no kuraba mbega ni kihe kintu nshaka muri mu partenaire wanje mu musheri wanje cyangwa se mu mugore wanje wejo haza ego kuko ni byinshi ndazi bituma abajene bakundana atari mariage hari ubu ntibakivyita no gukundana deja bavyita ni gusohokana so abantu barashobora gukundana bashaka gusohokana gusa like bambone ubundi umuntu akaja gukundana kubera juste yumva insecure avuga ati abagenzi bontwenga ntafise umuntu dukundana mwiki gihe like bakakubona nk'ikintu nyene like ubajuma ngo uri umumanuka uri wahehe like gute ushobora kubaho udakundanye ego ariko ico novuga ntimugahendwe n'ivyo bintu bita inkundo abo bose baguma bagira ama divorce abo bose batandukana abo bose bama bagwanye babanye bakundana uko nyene mu vyita vy'inkundo like difference nuko bobo bariko bagwana après le mariage kandi impamvu bagwana après le mariage nuko batagwanye avant le mariage so ikintu ca mbere reka kuyorobeka reka gutinya ko aguheba reka gutinya yuko like mushwana hari igihe wiyorobeka nukuri nawe urabona nimba ico kintu uri kuragitolera ubu muri kumwe make sure yuko uzobandanya ugitolera ubuzima bwawe bwose kuko like le fait que abantu mutariko murashwana muri relation bisigura yuko hariho umwe muri mwebwe ariko ariyorobeka bisigura yuko muri relation teguza gushwana ntabwo nisesema gushwana ariko gushwana ni ikimenyetso cerekana yuko hariko haraba test umuhungu atagushwanira atagufuhira umenye yuko he doesn't care nta kazoza ariko arabona imbere muri kumwe kandi umuhungu agukunda bye ashaka ko mugera ahantu aragushwanira aragukarira nyene akakwereka yuko yashavuye ikintu wakoze camubabaje ego arashobora no kubikora abishaka kugira ngo akubabaze arabe ingene udiringana n'ishavu like agushavuje n'ivyashika ukamushavuza azovyifatamwo gute so ingorane tuzahugira nuko dusanga turashaka kwigira beranda cane kubera peut-être bashaka kumubabaza urabona n'ukuri arankunda sinshaka kumubabaza sivyo umuntu aragaca atangwa kwiyorobeka mw'ubwo buryo akirinda gukora ikintu co mushavuza oriye nimba hariho amahirwe ufise gukora ibintu bimubabaza umuntu mukundanye nuno musi kora ibintu bimubabaza kugira ngo ubone neza ingena diringana n'ishavu uyo muntu ukora ibintu bimubabazura kugira ngo umenye nibiki bimubabaza nibiki bitamubabaza kuko après nimwamara kubana ugatangura kubona akora bya bintu atahora akora ucushavura uzovuga ko yakwiyorobetseko ngo yari yorobetse ikini kumbe ni utamenye ingene mushobora kubana muri relation murimo so abantu bose bahukana bagwana bama batemanye mwijoro bagahanishana bakarundana kamazi ashushe inkuru nk'izo ndazimura muzumva bose barakundana mwe nivyo vy'iwanyu donc bisigura yuko iyo namwe mutabira byo ngo mukora ikintu kiri different iherezo ni ryarindi nyene muzohereza gushwana no gutukana ibanga rero riri hehe ivyo bintu hakuja gushwana inyuma bigira uno musi nakaningura utari bugusige bwo kubanza raba neza yuko uyo muntu ashobora kukwihanganira nk'umukobwa umushavuje kuko ibintu ntibizokwama vyera hazogira igihe uko kuntu bumva umenga ntushaka yuko ababara bihere uvuge ati jewe mafu ugiye kuraba ingo nyinshi uno musi abantu benshi babanye niko zubakwa kubera yuko ibintu maze yaramaze kurenga inkombe avuga ati none nk'ubu ngiye nkahukana abana muhira bazobibona gute
peut-être kwishengero ivyo bigaca bituma by'ukuri ubaho atari mu rugo unezererewe ariko just kubera les circonstances nta choix ufise abana imiryango la société umucumengo baye igicibwa utaye umugabo mutanya abana cyangwa se utaye umugore ntabwo bisa neza mu kibano ariko rero inzira nziza kuvyirinda ni make sure yuko uyu muntu wamusuzumye neza. Hari abantu bakunda kumbaza ngo none ngo nk'ubu ngukundanye n'umuhungu cyangwa umukobwa ngo hanyuma ngo like umukunda wari kugasanga ngo hariho ngo ibintu bimwe bimwe ngo ngo adashobora gukora ngo hari ibintu bimwe mudahurizako. Iyo rero utabibonye imbere y'igihe deja umaze kubibona imbere y'igihe iyo ni red flag. Banzura ivyo bintu mudahurizako wo vyihanganira cyangwa se ntabyo ushobora kwihanganira. Nimba udashobora kuvyihanganira no matter uko umukunda kose nubwo wumva wona mwigura bihebe atari uko naho witegura kuzokwa mu bicamwo ubuzima bwawe bwose. Yuko hari abantu bihenda nitwakundana azohinduka buke buke azozarahinduka. Oriesefo ntushobora guhindura umuntu kameremere yiwe idashoboye guhuza n'iyiwawe arashoboye kuyajista akiyorobeka nyene kugira ngo muhuze ariko eventually amenyo uzoyabona. So ibere serutse ntiri bacica isuka imbere yuko rero uja kurima raba ko atamabuye ariyo yaserure gerageza nimba wumva koko ukeneye ko mubana ugatahura kandi yuko ibintu bitama vyera hagiraho mushwana ingwano zikaza mukagira ibintu mudahurizako banza umenye mbega uyu muntu ni gute yifata mu gihe mutahuje ni gute yifata mu gihe mushwanye ivyo ubiraba mutarubakana. Ego rofetke ubushaka kwiyorobeka mama wanje we nawe aravyumva nawe arabibona araza guhindura. Kandi ikindi kintu nyamukuru communication gerageza kuvugana ni muyage fata umwanya muri kumwe muvugane kuko communication yama yisha ibintu umukobwa akabona ikosa ku muhungu ariko ntamubwire agaca avuga ati nabintu nawe nyine yabibonye yewe se umuntu akuze like ariko umuntu ashobora kugushavuza ntamenye ko yagushavuje akakubabaza ntamenye ko yakubabaje ntamenye ko bababaye ukagenda ufise ishavu washavuye wavyimbye like mugahura n'umuntu ariko aratwenga ishavu rigaca yiyongera kubera yuko like like ntiwamubwiye ikosa yakoze kandi we ntaryo yabonye. So kuba open muri relationship ukabwira umuntu iyo washavuye iyo wababaye ni ikintu kiri très très important. Ok, merci beaucoup. Tukiri ngaho nyene c'est-à-dire ndashaka ubwire abajene nibiye bintu principal ku ruhande rwawe ubona ko byaba byiza ari nk'umuhungu cyangwa umukobwa avyiweje cyangwa abiravye byo mubera byiza no muri kazoza. Ikintu ca mbere uri umukobwa ikintu ca mbere je nk'akaronda baka umukobwa ni uwo mukobwa arashobora kumpa agaciro arashobora kunyubaha arashobora kumva ico ndamubwiye ndashobora kubwira ikintu kiri out of ordinary like mbona naje kiri bizarre ariko shaka kurambega ikintu ndakikubwiye uracumvira ucakira gute ari igihe bakobwa bavuga ati oya nanje giruku ibacumgane mu kirundi ngo inkuba zibiri ntisangira ibicu ntimushobora kuba babiri mu rugo mwese mutanga amategeko ntimushobora kuba babiri mu rukundo mwese mutanga amategeko harategerezwa kuba ho umwe ari musi y'uwundi. Ibi bintu vy'iterambere ntibahende mes chers amis umuhungu ntashobora kungana n'umukobwa byenke amakarita atandukanye niko n'amapersonality agenda atandukanye. Yes umukobwa hari igihe uzumva ngo kugira nanje ngiriki nawe banzu giriki deja urukundo ntabwo ari chasse ntabwo ari umuhungu aguma yiruka ku mukobwa ha umukobwa akaba responding gusa ni wewe gerageza uko ushoboye wumvira umuhungu ha mu muhungu responsibility ziwe gerageza ubushoboye ukunda uwo mukobwa. Gukunda umuntu rero biri mu nzira zitandukanye. Umukobwa urukundo arugaragariza mu kumvira umugabo ikintu conyene kizokwereka umuhungu ko mukunda ni kumwumvira ibindi byose wogira atakumwumvira c'est rien ntaho bija ntaho biva. Yes umuhungu nawe nimba koko wiyangaje gukunda umukobwa mukunde n'umutima wawe wose kandi gukunda umukobwa
ni kumuha agaciro mwereke difference iri hagati yiwe n'abo bandi bakobwa bose muzinanye c'est tout simple. ni nk'iyo difference umuhungu yakwereka umukobwa yuko atandukanye n'abandi bakobwa canke abagenzi biwe canke abo bavukana ni nk'iyihe ikintu cyambere par exemple? Yes, ikintu cyambere maze kubona mu bakobwa gushika ubu nuko abakobwa n'abantu ba mbere boroshe gukunda kuko abakobwa amaso yabo yinterprete urukundo mu nzira zoroshe ku buryo umukobwa ashobora kubona yuko uri umuhungu mukunda kandi atavyo wamweretse peut-être butanamukunda no muri gahunda bitarimwo ariko juste kubera like uri umuntu w'umugwaneza umwitwara ko neza tatangwa kubona umengura mukunda. So ikintu cyambere kugira ngo umukobwa umutandukanye n'abandi mwereke affection ari mu bandi bagenzi biwe genda umuramutse like ivyo byonyene bituma ararana ibirato uwo munsi ntiyubuka gukura ibirato agiye kuryama avuga ati wow neguye hashashe. Yes. Ikindi kintu abakobwa bari addicted kugira abahungu bashobora kuba addicted ku biyayuramutwe n'amayoga n'ibiki abakobwa baba addicted ku wina umuhungu aganiriza umukobwa muriko murayaga tujambo mubwira kuri message tujambo mubwira jewe sinarinzi yuko bifise akamaro like until last time ngo none ngo like umuntu akubwira like ngiye kuryama sezera none amubwira bye. I was like none ko kunzezera. So ucubona yuko abakobwa barafise izindi mwaye izindi nzira bo batahuramwo ibintu nkaje mbwiye nsezera mbwiye bye bamejeje gusezera ariko umukobwa aca umenga uyu muntu ntankunda none nakakwa mubwiye bye nawe bye nanje bye dutandukaniye kongera kwa kantu kiretse ubaye nka jewe ndabibona nka weakness ariko ushaka gukunda na byukuri kongereko ntacuba hama kubera iki wewe jewe biragoye kubera yuko like ukungene ndabitahura hari ikintu bisanze mu rukundo harabamwo guca bugufi kwemera kuba vulnerable like ukemera nzobabara wamaze guhitamo engagement y'umuntu ugati nzobabara nzotukwa nzoca bugufi nzoshavura nzogira nte kubera uyu muntu ariko ukavyemera sizi kuko mu rukundo birashika iyo rero bibaye imbere y'igihe c'est bon bitabaye imbere y'igihe n'induru no kwicuza bigaruka mu nyuma kubwanje rero impamvu ntakunda cyane kubigira mwe nivyo ni kubera cerveau yanje byinterpreta nka weakness. Okay. Umenga ni intege nke kwa Sedi abantu hamwe rero usanga muzi ibintu byinshi donc biragoye kugira ngo umuntu abatahura kuko sometimes menga muba muri abantu mugoye kubana mbega wowe bizova byoroha kubaka kumenga umudamu wawe canke umufiance wawe afise ikibazo gikomeye. Ico ni kibazo abantu benshi bakunda kumbaza kandi inyishu yacu ni imwe. Mubisanzwe kumenya ibintu byinshi ni kimwe no kuronka riyo pratique ni kindi. So abantu benshi barashobora kuyumvira nukuri wewe ukimeze uko biragoye kuronka umuntu ariko ntizuga ko abantu nk'aba badahari bashobora gutahura kuko ni just question yo gutahura ibintu uko ndavyumva. Iyo rero bishitse ntutahura ibintu uko ndavyumva ntibisigura ko njamba umwansi ariko sinshobora kuba umukunzi kuko ni nabo umukunzi tutahura ibintu kumwe nzogerageza mu nzira zanje twakunda gukunda ariko ntuzobibona kora we inzira ushaka ko ngenda gusiguriramwe ko ndagukunda inzira ushaka ko no bicishamo kuri akunda gukunda genda vyinterprete ukundi umenga ni weakness kubganje sivyo inzira abantu benshi bifuza gukundwamo cyane cyane abakobwa kubganje ni weakness kubw'ivyo rero sinshobora gukundana n'umukobwa atahura urukundo mwizo nzira kubera yuko tuzoka mu mishwano gusa hama utaronse uri logical nkuko wowe umeze muco gihe biba bigoye vy'ukuri kuko like biragoye nkaje gukundana n'umukobwa ari we wese kuko ndabizi yuko ukungene ntahura ibintu bidahuje n'abatahura ibintu uko ndabitahura bizogorana ko tubana. Naco reka twizere burya umuntu wese nge Imana ikimurema yamuremeye wiwe
ashobora kumwumva ashobora kumutahura peut-être nawe moi je trouve ça très simple ni juste question yo gushobora gutahura ikintu ntegereza gukora ni kumvira uno muntu c'est fini as simple as that nanje ncangerageza mu byo nshoboye make you different mugabo hagiye usanga ego nukubaha kuba munsi ukumvira byose mugabo ugasanga navyo biriko donc biriko bikugira uwundi muntu mubi gose cyangwa biriko birakona mu mutima mu mutwe kuko biragoye ega uvuze ngo umuntu ngo yubaha yumvira ivyo mubwiye byose ngo kuri wowe birahagije hagiye usanga uwo muntu acagira ikintu mu mutima cyo kwirobeka cyo kuvuga ati nta kundi kariko mu fiance wanje ameze cyangwa kariko umugabo wanje ameze reka ndayibe mwuko mugabo atari ko avyishimiye niyo mpamvu rero ari ngombwa kumenya like wobikora bivuye ku mutima atari akagobero atari kubera umushaka uwo muntu kuko eventually ubikoze kubera akagobero kubera vyotuma anezerwa amera neza umpera n'imperuka like hazogira igihe urambigwe so ni vyiza kumenya rero iyi nzira ngomba mfate vy'ukuri umutima biroroha irashika bien birasaba yuko uburi ku hahandi bayita at the edge kugasonobera uvuga ati jewe sanze bidakunda j'arrête yes ndabihagarika Sedi reka ndagushimire gose kubwa kino kiganiro bramutubwiye ibintu bizima ndizeye ko nabari bari kubadukurikirana bishimye kandi baryohewe ndiza ko na muri commentaire batangiye kwandika ivyo batahuye n'ivyo batatahuye ngira n'utundi tubazo kandi ndiza ko bazobwira ama like vraiment utubwiye amajambo mazima nimba ari umujene yarika adukurikirana bien akaba yari mu bintu bidasobanutse canke akaba atari yitahura ndiza ko ubu yamaze kwibona wariwe yamaze kubona icyo ashaka yamaze kubona uwo bari kumwe uko vyifashe canke uwo bazoba bari kumwe uko bizifata canke uko bizogenda vraiment merci beaucoup yes ikindi kintu nohereza ko nimba ukundanye n'umuhungu canke umukobwa gerageza kwikura mw'ivyo bintu bituma umenga ukoze ikintu runaka yobabara nimba uzi ikintu ugikoze yobabara kandi ukabuzi ko ico kintu bihora bishika ukagikora gikora imbere y'igihe nimubwire iki kintu kirangora ubwo mu bisanzwe iyo ushaka gushinga imizi neza muri relation canke se mu rukundo ufise ushaka gushika birasaba yuko ufata ingingo ukavuga ati jewe guhera uno musi iyi tariki ndi ready bisaba kubanza kwiyoza mu mutwe no mu mutima bya bintu byose by'inkundo hora bumva bavuga canke byo bintu hora wiyumvira kuzoronka mu rukundo byose ukabanza kuvyikura kuko umva uwo muntu mukunze cyane utamubonye udasinzira banza byose ubishire muri état neutre ufate nk'uvuga ati jewe ubu rero ngo mansuzume uyu muntu ko dushobora kubana hanyuma ikintu cyose uvuga ati ikintu cyose kizovamo ndi ready bigenze neza amahoro menshi bitagenze neza nditeguriye guheba no muntu uko byaba bimeze ko uko wowe umukunda kose kuko ibintu ntibizokwama vyera hazogira igihe mushwana imbere y'igihe ako mushwana mu nyuma ahantu ibintu bigenda gucanganira nuko ukuntu abakobwa basigaye bakunda abahungu oriye y'abahungu gukunda abakobwa mw'iyi minsi ibintu byaracanganye usanga umukobwa arakunda umuhungu cyane akaja no kubimubwira deja hama umuhungu akisanga muri état de vulnérabilité aho like urabona ndamuhevye mwico gihe usanga kuko abahungu bari weak emotionally umukobwa cyo kubwira umuhungu ko mukunda utari kinani mu mutima nka jewe biragoye ingene uza kumusigurira sivyo byama bigoye naje kenshi byarigeze kunshikira bikangora kubwira umukobwa none umuza kumusigurira gute ko ntamukunda ko ntashaka kumubabaza so urumva ico kintu cyo kumva udashaka kubabaza umuntu kigatuma mubana mwiyorobetse après exita mugahereza mu gushwana ikintu atari ikintu cizana na bukebuke so gerageze by'ukuri kwiyorobeka mu gukure turabizi ko mudakundana ivyo bintu nyene biguma bituma wumva umenga ntiwo mubabaza bikore kugira ngo ubone reaction yes apana no kubona reaction gusa mwereke uburiwe
akumenye yes akumenya amenye ati je nkundanye n'umuntu ameze uku nkoze ikintu kimeze uku nuku arababara sivyo mwico gihe biramufasha we ubwiwe kwitahura ingene yo kosora kugira ngo mushobore kubana neza ariko nabi kaguha akaryo ko kumwereka neza ingene umeze ejo canke hirya yejo atazotungurwa abonye ibintu bihindutse ego murakoze merci beaucoup nta kindi ndi bwongere ko vraiment ubutumire wacu ari kwije ivyo yavuze byose ngize ngo mvuge nabasanga ndabisubiyemo rero reka mvuga ati merci beaucoup Cedric murakoze cyane Imana iguhezagire twiza ko n'undi munsi twakwiyumviriye ko uzoza nkuko waje cyangwa tugusanga iyuri hama nihagera ubwo bukwe bwawe uzadutumire abo muri Akejo Media tuzakugushigikira tubone niyo ntwari kazi yashoboye guhuza na Cedric kuko umuntu muzohuza n'intwari naye ndayirindiranye gishika kabisa okay reka dushimira abakunzi ba Akejo Media yako badukurikirana vraiment muri abantu bacu muri ababosi bacu turabubatse bakunda cyane rero mugire umugisha naho butadusubira cyari ikiganiro cy'urukundo n'umutumire wacu Cedric niyo mutabazi Cedric na Keza Fleur ya Audrey muri Akejo Media ciao ciao